wirinde cyane ntuzuharugwe mu mpene ku munsi w'iherezo, ariko uzuharugwe mu ntama. Haleluya. Uzuharugwe mu bana mu rugo, ntuzuharugwe mu ntabwa, hamwe haba abantu bazojya insya z'amenyo, ariko uzutahe iwanyu kwa so, uje kunezeranwa n'umwami wawe, umukunzi wawe yagukunze akakwigura. Shalom, shalom, bakunzi bacu, bakunzi bahora CANAAN TV, mudukurikirana ku munsi, amahoro y'umwami Imana abane namwe. Turabakunda cyane, Imana yo mw'ijuru ibaduhezagirire. Niki gitondo Imana isubiye kutugirira neza, iduhaye akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kuko umuco wacu dukunda gusenga imbere gukora igikorwa icyo ari cyo cyose, n'ubu reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa n'indimi zose, negerejwe mwami Imana no kuza imbere yawe muri iki gitondo cyiza ngushima, kuko nico twaremewe ngo tugushime. Ibindi byose urabyishoboreye, ariko icyo udashoboye no kwihimbaza. Rero abana bawe mwami Imana uteye iteka ryo kuvyuka duhema umwuka w'abazima, reka tugushime, reka tuguhimbaze, reka tugutazire, reka tukuririmbire, tuvuga ngo uruwera gitare, uruwera muvyeyi mwiza, uragororotse. Ibyo ukora ni byiza, n'ibyo dukorera ni byiza iminsi yose. Niwe utwubaka, niwe udukomeza, niwe udushorera muri runo rugendo mwami Imana, kugira ngo dukomezwe nawe uko bukeye n'uko bwije. Ibiduca intege ntibidushobora, kuko dupfumbaswe n'umunyenkomezi. Ndagushimiye Mana ku rukundo dukunda, ndagushimira ukuntu twitwararika, uhimbazwe kandi ushimagizwe na bose na hose, n'izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ni ijambo rivuga ngo wirinde cyane ntuzuharugwe mu mpene ku munsi w'iherezo, ariko uzuharugwe mu ntama. Haleluya. Uzuharugwe mu bana mu rugo, ntuzuharugwe mu ntabwa, hamwe haba abantu bazojya insya z'amenyo, ariko uzutahe iwanyu kwa so, uje kunezeranwa n'umwami wawe, umukunzi wawe yagukunze akakwigura. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 25, duhere ku murongo wa 31 dushikane ku murongo wa 34. Gucira amahanga urubanza. Ariko umwana w'umuntu ahazozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibubamfu. Maze umwami azobwira bari iburyo bwiwe ati nimuze. Maze umwami azobwira bari iburyo bwiwe ati nimuze, abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya. Muntu w'Imana, sinzi ko uyu munsi wewe atabwo wafitiye canke atamatsiko wafitiye. Jewe hari igihe kera nahora niyumvira ngo ibintu vy'Imana n'ibintu by'abazungu batuzaniye. Je narabazana papa wanje nkiri umwana, nkamubaza nonega papa, ibi bintu batwigisha ko hariho ijuru, hariho n'umuriro, n'ivyo papa akacambwira ngo ni politike y'abazungu umwana. Ndabifata uko mugabo
iyo ndiko ndasoma ijambo ry'Imana nkaraba iki gitabo imyaka kimaze cyanditswe, ni imyaka myinshi gose, ni imyaka myinshi gose, kandi ibintu byose Imana yavuze, ubuhanuzi bwaciye mu kanwa k'abavugishwa benshi barapfuye haheze imyaka myinshi, ariko ukabona ivyo bintu bavuze tubigenderamo, ukabibona bishika. Kandi na Yesu bwiwe ibintu yavuze, ibimenyetso yavuze bitwereka ukugaruka k'umwami wacu ivyari vyo. Kacuvuga sha ibi bintu nukuri. Hinge ndababwire abantu b'Imana, ijambo ry'Imana nukuri. Umva sino navuga ngo ni 99%, ijana kwijana iri jambo ry'Imana nukuri. Basi mugerageze basi umuntu yicare yiyumvire, burya kwiyumvira ni vyiza, no kwiyumvira ni vyiza. Wewe urabe nk'abantu uzi batarakizwa, uzi batarakizwa, uraba ubuzima babamwo, hanyuma ucuraba ubuzima barimwo uyu munsi, basubikompare ubone bameze gute. Yego hari habakizwa vraiment, nivyo batukisha Imana barahari, kandi aba nabo sibo. Yesu yaranabivuze mu ijambo ryiwe ngo kumubi ngo gihe yabiba ijambo ribibwa, urumva umubivyi ngo yaraje abiba mwono gwamfu. Bisigura ngo mu bantu bitwa ngo nabana b'Imana, burya satani afise amastrategie akomeye cyane. Yaravuze ati uye aba bantu sinobashobora, aba bantu sinobashobora, kuko ubutumwa bwa Kristo bwarakwiye. Mugabo ico nkwiye gukora, reka mvangire mw'Ishengero, mvange shiremwe ibivange. Urumva aba envoyé ba Satan, ati abakozi banje reka ndabashire mw'Ishengero. Abo nabo nta kindi bakora, kandi n'abantu usanga Mana yanje badasiba, n'abantu bakorera Imana, batanga ubutunzi bwabo, n'abantu bari imbere, n'abantu bakoreshwa ibintu. Yega na Satani ifise imbaraga, mwari mubizi? Satani ifise imbaraga. Mwibuke babakonikoni ba Farawo, umunsi Mose aza kumubwira ati urumva rero nje gutora aba bantu bose ndabatware mu gihugu cy'isezerano. Ati we burinde dabord, we uje kurondera iki? Ati ni Imana yantumye. Ati fata inkoni yiwe, ati ihinduka inzoka. Ati je ni petit problème. Ahamagara abakonikoni biwe ngo baraza ari sinzi, batereye inkoni zabo hasi, zihinduka inzoka. Urumva ko nabo bakoze igitangaza. Ariko ubudasaho buri nuko ubushobozi bw'Imana aho buri, bwa Satani burataramuka. Mbiyo nkoni yacimiragura ubwo bukoni bwose. Rero n'abantu bari mu imbaraga z'Imana bafise ubudasa hagati y'abatabufise, ntibashobora guhangana. Ntibashobora guhangana. Urabe n'abantu bariko baragira ama deliverance, none mwababonye ukabona buzuyemwo abadayimoni, hakaza umukozi w'Imana afise amavuta gusa no guhagarara imbere y'uwo muntu harimwo abadayimoni, bakibwiriza bagahunga. Mwibuke Yesu aho yagera hose, wa muntu bari baratwaye mu masenga, yaba mu masenga y'abapfuye, ngo nta n'umunyororo bari bagifise kumubohesha, abi waba barananiwe. Yesu agira imbabazi, aravuga ati umuntu n'uwo gutabagwa, ngo gusa kiduga kuri uyo musozi, baramubwira ati ga ahantu ntihacibwa ntuhace, ati hari umusazi, nta muntu n'umwe acaho hantu. Yesu avuga ati nta musazi yohagarara imbere yanje. Ngo arahashika, ngo akimubona abadayimoni barabona umunyamwuka, ngo acamubwira ngo mbega ko igihe cyacu kitaragera ngo uje kuduhonereza iki? Ngo tutabare basi ntutwice, turungike muri izo ngurube. Ngo hari umukuku w'ingurube wari hafi, ngo turungike mu ngurube. Yesu ati okay, genda.
ngo zose zica zira mu mazi ziratwagwa. Bisigura ngo imbaraga z'Imana ntizishobora gukompagwa n'imbaraga za satani. Satani arazifise mugabo z'Imana ziri hejuru. Rero bantu b'Imana, ibi bintu vy'Imana birakora. Mube musenga, mube mwumviriza intahe z'abantu, muzokumva abantu benshi bariko barashinga intahe bavuga ibikorwa bitangaje by'Imana. Ibimenyetso Kristo yavuze twaranabiganiriye ko mu misi yahera. Byose turabibona. Nibyo turimwo actuellement. Iki ni igihe cy'iherezo, igihe cya nyuma. Ndetse abana b'Imana dukwiye kugira iki? Kuba maso, tukegera Imana cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko ibihe bikomeza kuba bibi, natwe dukomeze kwegerana, duterane intege, dusenge, dukomezanye, dushigikirane. Haleluya, dukomere. Kuko ni waba kasengere tuhajya wenyene biroroshe ko satani akureka ipera. Ni waba udasenga satani urumva uruwiwe ntibimugora. Rero ngo ariko umwana w'umuntu ngo ahazozera afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagire ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranizwa mu nyonga ziwe. Haleluya. Amahanga yose ihanga rikomeye umunsi ni arito ribaho, twese tuzokwicara imbere y'intebe y'Imana. Haleluya, haleluya. Nico gituma mubona uyu munsi satani avuga ati ndakora ibishoboka byose, ndakora amastrategie yose, amanyanga yose, nigarurire benshi. Kandi bantu b'Imana satani ariko yigarurira abantu benshi mu vyumba. Jambo ry'Imana riravuga ngo inzira y'amahonero ngo iragutse, nibarabara ryagutse, abariko bararicamwo n'indiri. Ngo ariko inzira ija mu bwami bw'Imana ngo iraga, icamwe abahizi n'abahizikazi. Haleluya. Ntiba gucamwo bose, ariko ndakwifuriza ngo ube mu bariko baraca muri iyo nzira yaga. Haleluya. Nta buhombe bubayo. Nta buhombe bubayo. Hari amahoro, hari umugisha, hari umunezero. Nukuri. Urumva ngo Yesu yazo kwicara ku ntebe yiwe. Urumva ngo amahanga yose azokoranizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarabanura nkuko umwungere arobanura intama mu mpene. Mwumvise? Amahanga azokoranira imbere yiwe amarobanure. Uwapfuye wese azozuka, n'abakiri mu isi bazoduza, hama ngo yicare ku ntebe arobanure intama ngo iburyo bwiwe, impene mu bubamfu. Mbega yemwe, haraho mpora nibaza, yo bana we, uzondinde urazi kubabara eternellement. Uzondinde nawe, ndagusabira Imana datarugira byose izikurinde. Isi naho tuyikunda tukayikunda, yo nta ibyiza vyayo uri muri Yesu biriho kabisa. Mugabe ibyiza bitarimwo Yesu bikujana mu mahonero, bikujana mu kuzimu, bikujana mu muriro. Ariko isi ni ukuri Imana yaretse mu biryoshe birimwo, birahari, ariko ubishizemo uyu mwami. Haleluya, biraryoshe. Ibyo ukora byose ukavuga ngo kubwicubahiro cy'uwampamagara, kubwicubahiro cy'uwabimpaye. Haleluya, haleluya. Ngo azorobanura intama zije iburyo, impene zije ibubamfu. Ngo intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene azozihereza ibubamfu. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye kuva ku kuremwa kw'isi. Mwavyumvise? Yesu igihe yava mu isi yaravuze ati ndagiye, ariko ntimubabare, ngiye mu gikogwa. Haleluya. Ngiye kubategurira ibibanza. Ati kuko kwa data amazi arahari.
ndifuza ko aho nzoba namwe bariho muzoba kugira ngo tubane imyaka yose. Rero Yesu ari busy, ariko aragutegurira, ariko arantegurira imyambaro tuzokwambara, ariko arategura amazimano tuzohabwa mu ijuru. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana kugira iyo nyota, kugira iyo nzara yuko uzoba mu birori. Haleluya, haleluya. Uhazoba hari indirimbo tuzoririmba, indirimbo y'umwami Imana ubwayo. Uniyamos ola saite ikerebondeta. Haleluya. Kumbura mukunzi mwiza, iryo juru ntuzurihonda, ntuzurogrete ngo uvuge ngo mbega kubera iki ntizeye ibyo bambwiye. Haraho mpora ndaba udufilme twa Levma, ukabona abantu bariko bariruka, ama-accident y'indege, ama-accident y'imiduga, mw'Ishengero ukabona barondera, umuvyeyi akarondera umwana, umugore akarondera umugabo, bakabazanya ati nimuze tuje mw'Ishengero tuje kuraba ko twabona pasteri. Bagasanga hari abapasteri basigaye, bagasanga hari abagiye. Haraho mpora niyumvira ico gihe, nkiyumvira wewe niba warufise nk'umugore akijijwe n'abana bakijijwe, cyangwa umugabo akijijwe, umugore adakijijwe, igitondo kimwe ukamurondera ukamubura, ukabura abana bawe, ukaca wibuka ibyo yahora akubwira ugasigara. Kandi nagira ndakubwire muntu w'Imana, umva arevma ibaye nta mbabazi zizoba zikihari, nta mbabazi zizoba zikihari. Kristo ubu azoba yabaye intambwe, azohinduka intambwe, nta mbabazi. Igihe c'imbabazi niki? Injira mu bwato, injira mu bwato bwa Kristo. Antikristo azoza ganze, abera bavuye mw'isi, hama kubwira ati uhimbaza jewe, usenga jewe, nawe ucubona ati yo narihenze, agakiza kawe uzoba ukamenera amaraso yawe. Aya Kristo ntazoba agikora. Haleluya. Amaraso ya Kristo ntazoba agikora, hazoba hakora amaraso y'umuntu ku giti ciwe, azimenera amaraso yo Kristo yamenye, imbabazi zayo zizoba zarangiye. Antikristo ucuvuga uti jewe sinshobora gusenga Antikristo, ati kuko ndamenye ukuri, ndamenye ko ijuru rihari, ndamenye ko Kristo ahari, ndabimenye ko umuriro uhari. Uvuga uti sinshobora, bazokwica, bazokwica, kandi uzoja mu ijuru kubera uzoba wiguza umwami wawe. Ukavuga ngo ndamena amaraso kugira ngo nze ndagwa ijuru. None ushaka muntu w'Imana kuzomena amaraso yawe, kandi hari y'umugorotsi yamenetse kugira ngo agucungure? Ngwino. Hariho akaririmbo kavuga ngo ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, mbega urindiriye iki? Ubuca n'ayandi, iyi si uzoyivamwo, nutabibwira Yesu nawe azokwihakana. Wabyumvise? Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, agutegeye ibiganza. Imbabazi ziwe ziracyahari, ariko hari umunsi umwe imbabazi zizohagarara. Amaraso yawe akaba ari yazogucungura, ariko uyu munsi amaraso ya Kristo yeza uwo ari we wese, yeza umva uwo ari we wese. Munsi y'umusaraba amaraso aracatemba, araceza, imbabazi ziracyahari. Umwami aracicaye ku ntebe y'ikigongwe, ntaricara ku ntebe y'imanza, aragutegereje, agutegeye ibiganza. Ndakwifuriza muntu w'Imana gukanguka, kanguka. Umwami Yesu aragukeneye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe ntibirondoreka, ntibiserangurika.
urukundo dukunda rurarengeye. Uyu munsi kubona utaragaruka mwami Imana nuko harabo kirindiriye, nuko harabo gitegereje, ariko hari gitondo kimwe imbabazi zizoshira, utwara abawe abakwizeye, hama umuntu azocungurwe n'amaraso yiwe. Mana imbabazi n'urukundo, ndasengeye mwami Imana bazimiye bazimuruke, ndasengeye abizigiye mwami Imana ivyabo bakizigira ubwabo, bakura ivyizigiro vyabo kuvyo batunze, bakura ivyizigiro vyabo ku bwenge bwabo n'ubushobozi bwabo, bizigira umwami wa mahoro, ufise ijambo rya nyuma, uwavuze byose uwategetse byose birakomera, uwatanze amaraso kugira ngo arakora bari mw'isi. Oh lesi kaya laito sekerebon, reka bakwizere ntihagire uzogwa mu mahonero wa Mana we. Satani afise inzigo, afise ishari ryo kuzorandukana na benshi mwami Imana, ariko ndasenze uhagire benshi bahindukira bagaruke babe muri ubwo buzimire, bizera Imana, bizera umwami ko yadukunze urukundo rutangaje. Mukunzi mwiza, ndagushimiye, uhimbazwe kandi ushimagizwe muri byose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe mugira